TV. Nashaka dushimikire cyane ku mabi asesereza igitsina, sivyo? Kugira ngo afise ubwoko bwinshi, kugira ngo mumenye babibakoreye muca mugirana, canke ari umugenzi wanyu vyashikiye muca mugiriye. Abantu kimwe twabivuga ku bakiriye kugira ngo bagire bamufashe. Nuva tumaze kubona byamushikiye kuko hariho benshi baca batinya akavuga ati wabije ndabivuze nomaramara canke nogira ikibazo, ariko kuko bivanye n'igihe tumaze kuronka twese ko cyo tumushikira ku bantu badukuriye kugira ngo ikibazo cyose kimufashe. Ego urumva rero hariho ubwo bwoko rero bw'ayo mabi asesereza igitsina, sivyo? Twavuze yuko abavize kera hariho ivyo bita guhongera ku bwenge, sivyo? Ugasanga uwo muntu ariko arakuryosha kugira ashike kuki? Vuga nyene vuga. Nashike ku gitsina. Mugabo atakoresheje ingufu, ariko arashe nko kukubesha ngo ndakurongera akazi kuko nka twebwe twicema twebwe turakora, ashe kukubesha ati ngo nakurongera akazi wowe rero ngure tuvugane ukunze nkora gukora, maze kugira ngo muvugane ashavuga ati rero ngo tutaryama ce dusambane je ntakadoroka, nakuvuga ati mba ndagashaka ndagakeneye, ugasanga nabikoze byo gusambana n'akadurose kazi kawo katana akadurose kandi ariko yakubesha. Mugabo rero iyo bibaye mumenye yuko muriko murahohoterwa, canke uwo vyashikiye mumenye yuko yahohotewe, hama mubimenyeshe mumwigishe. Kora urabona sade nizoba muzaba mukiri kumwe ejo muca mugenda, ariko aho kandi ntimuzoba mubana mwese, ariko mwebwe murashobora kuba imboneza z'abandi, sivyo? Okay. Hari abandi bahora bajanwa ugasanga bajanwe mu busambanyi, sivyo? Bakagurisha imibiri yabo ariko bitabavuyeko, sivyo? Hari ivyo muhora mwumva. Akarorero umuntu wabo bakenye cyane arashobora kuja gusambana atari uko yabishaka, mugabo kubera ko haba hari ikintu kanaka ashaka nk'amavuta, ugasanga yisanze yasambanye kandi atashaka, mugabo akabikora kuko ikintu kanaka abuze mu buzima bwe. cyangwa ugasanga nta bantu bakuze batwara abana muri ivyo kandi murabazi, none abo bana baba batwaye baba bahohoteye, none ko mwabimenye hari ico muzogira? No gufatwa ku nguvu ubuho nihohotera isezereza igitsina. Abantu benshi rero bazi yuko gufatwa ku nguvu ariyo mabi asesereza igitsina, mugabo muramaze ivyo bindi tumaze kuvuga murumva ko nahonye mugiriwe nabi. Okay. Hama ngira ayandi masysteme abantu bikunda kuba kandi mu bajene, mugabo n'abantu bakuze ari igihe babigira, bakunda gukora kugira abantu nk'umukobwa vyoba vyarananiye gutora, vyoba vyaramunaniye ko ashika kuco yashaka. Kiretse amahera oya pana ku mugabo, ugasanga uwo mukobwa baramusambanije kandi atabizi kandi atabishaka. Vuga. Hahandi kenshi abakobwa bakiri bato birabashikira, ugasanga bagiye mu kabare basohotse, sivyo? Bakaca bashiramwo mu kintu yari karanywa,
nta muntu murumva byashikiye biba byagenze gute Ega mutanya wanje byamushije nyene bari bava nyene ku ishuri bakwategura nimba ari ibirya by'iminsi mikuru y'amapikinike yabo ko baca baja ku mucanga umwana turategera ko ataha turabura turategera ko atagishika saa 4 saa 5 saa 6 yaje baje kumuzanya mu masaha 11 z'agatondo umwumva yaravye atari na kimwe turabaza umwana yabaye tuge nituzi baravuga abagenzi gusa bavuga barabihisha maze kumutwara kwa muntu wese agatubona ngo abantu bamufashe kungu rero turamubaza byakugendekeye gute ngo jina yise ngo nikunda mwifana ngo turira ngo nimumbaze bamwangasha tubwira yuko bari binini nyine bamishamwe nyene bisinziriza kugira ngo bakore ico bashaka ibintu byamugendekeye mwavyumvise murumva ngene bigenda mwega abakobwa mukiri bato kenshi abavyeyi hari ahantu muba mugeze abavyeyi bakabahanura ntimwumve vuga cane umuntu badoresa ngo baba bageze mu myaka yo wadoresa no mu myaka yo kutumvira abantu yo myaka irabaho batusikurira ngo ushobora kusikurira wadoresa none ntari imyaka umuntu ageramo bamubwiye ikintu gacume ngo uramwasi umuhanuye ati genza ugaca avugana wowe ndeka nkama wowe washaje ahava kumuha n'amakofi urashaje niyo myaka urimo je n'ibyo wawe kumenya asanga ngo ndi mu myaka yo kutumva oya hariho umuntu ariko arakura hari imyaka ageramwo kubera ikigero agezemwo ugasanga kenshi ashaka kumviriza abagenzi biwe cane bajana mu ari gukina ari kubiyarura mutwe ugasanga rero umuvyeyi karamuhanura ntashaka kumwumviriza sivyo ni imyaka bagezemwo mugabo ni imyaka mibi cane kandi kenshi muzorabe abakobwa bavyaye ngaha ayi sivyo mwavyaye mufite imyaka ingahe wowe wavyaye ufite imyaka ingahe uravyumva imyaka 17 wari ufite ingahe 14 ans wowe ari muri ya myaka yo kutumva urumva urya yavyatse 17 ivyo rero ivyo dushaka tugabanye sivyo twikingire wewe vyaragushikiye mugabo abandi ntibibashikire sivyo ubu ufise imyaka 20 ufise umwana umwe mugabo urumva rero ntuzosubira guhera nawe ufise imyaka 20 uravye ubuzima ubayemwo sivyo iyo uvuze seka nawe wumva gutwenga kuryoherwa kumererwa neza twarishe seka nawe kubera yuko ibihe tuba turimwo si ibihe biryoshe ariko ni ibihe dukwiye kumenya yuko ari ibintu bisanzwe niyo mpamvu iyo ukambaye wumva woseka wumva woryoherwa ni ukuvuga yuko hahandi twibaza yuko ari umubabaro canke iki oya namba si umubabaro ahubwo duseke kandi turyoherwe Itsobe kuva bagitangura ngaha twageze kuza mu bisanzwe muri seka nawe serviette yacu igurwa 2,000 hanyuma ugashaka 500 yo gufashisha bano bantu no kuvuga ngo umuntu wese ayigura 2,500 abaterereye ya 500 kuza gufasha no muntu ho ngaha twe biraturyohera cyane mwabonye ukungene babikeneye mwabonye ukungene bose bipfuza yuko bashobora kwironka rero nkashimira cyane umuntu wese agura seka nawe kuko seka nawe si nk'izindi ni ukuvuga yuko seka nawe hari akandi karusho kagenda duhereza umwizero w'abantu twongera b'abantu bagatwenga ari naco bituma bituryohera natwe niyo mpamvu nawe nyene uguze seka nawe uba uterereye wa muntu kugira ngo tuzozanane ngaho uze kubaraba umwizero wabo nagoma nshimire cyane abantu bose badushigikira na cyane abatugurira seka nawe eka n'abandi bagize GoFundMe kugira ngo dushobore guhereza bano bantu kuvyukuri seka nawe turashobora kuba twari ivyo twadandaje twari kuba ari bikenya ariko mu nguvu z'abandi bagiye baraterera
twashoboye kuronka abantu bashika 150 n'abandi barenga bashoboye kuzironka, hanyuma kandi tukazibahereza kugira ngo bazomare amezi 4 bamerewe neza muri ivyo bihe vy'ubutinyanka. Bongere kubera turi mu misi mikuru ya Noel, bongere baronka agasabuni ko koga, bongere baronke n'utuvuta two kwisiga. Yego. Siren Vibes TV.